kaze nshuti bakunzi bisamirizi Black FM n'umunyamakuru havugwa mu migwi kirundi n'akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umuntumbero yo kwerekana ishusho nziza y'u Burundi hamwe no kwerekana ko igihugu kirimo amahoro, isamirizi Black FM yaratunganije igiteramo ciswe Black Festival. Abahinga mu kwimba ubutare ngo boha akazi habene igihugu bakabwimba, amareta ikabushora ikabazanira amafaranga hakurya bimeze kwikawa abarundi baronka amafaranga mva makungu. Turaza kubabwira ntayavugwa mu makungu. Muri Turikiya abantu barenga 50 nibo bamaze gutabagwa mu muriro wadutse mu bice bimwe heka no muri Amerika nyene, naho ngo barahagaritse guha ibigwanisho Ukraine. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Keve Sindayihebura niwe ariko aratuma amajwi abashikira. Greta Ingabire ni wari mu buhinga bw'amasanamu na Viviane Manirambona nije ngiranda yabashikirize. Uko nayimejeje kubabwira mu ngingo nkuru rero ngo mu ntumbero yo kugwiza umwimbu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabonye ko abahinga mu kwimba ubutare wakazi habene gihugu bakabwimba, amareta igaheza ikabushora ikazanira habene gihugu amafaranga nka kurya bimeze kwikawa kugira ngo abarundi baronka amafaranga mva makungu. Ivyo rero akaba yabishikirije kuri no wa mbere mu Kakaro mu ijambo yari karashikiriza abarundi kuri stade Intwari ku munsi mukuru wo kwibuka imyaka 63 iheze Uburundi bwikukiye. Tega yompi Evariste Ndayishimiye. Barabonye ko hari abene gihugu amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abivyi ubutare muwe muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo muwe murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisavye cyane abene gihugu bari mu bice birimo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba, none ikawazo ntibazirima hanyuma bagashora leta igashora hanze. No ku butare rero tugira dukore nk'uko kugira ngo iri tunga kama Imana yaduhaye bituramire koko. Aha rero nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane ugwaruka mugira amakoperative hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ivyo nivyo bya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi uko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turifuza ko mu myaka mikeyi Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nico gituma tugira tukora ibishoboka byose amahera y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugura amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi byose birashoboka. Mu ntara ya Bururi ngo bariteze umwimbu mwiza ushimishije na ukijanye n'irima igice ca gatatu. Abarimyi ngo bari mu myiteguro nubwo intambamyi zitabura. Ivyo bivugwa n'ujeje kwegeranya ibiharuro no gutanga amakuru hajanye n'uburimyi. Frijasi nizo nkiza avuga ko kubona ifumbire y'ikizungu itarabashikira ngo ni zimwe mu ntambamyi, ariko akizera ko bizogenda neza kubera ko habene gihugu bariko baragura imbuto. Mutege yompi kuri mikro ya mugenzanje Patrick Irakoze. Kuri iyi saha umwimbu urumva ntituraheza, abanyagihugu bari mu isarura ry'ibiharage canke iyimbura. Rero kuvyo twiteze turavye prevision tukaraba uko mu mirima vyari vyifashe, twiteze umwimbu umeze neza kandi ushimishije. Ni kuvuga yuko rero kuvyerekeye irima imyiteguro y'iki gice ca gatatu cirima, abanyagihugu bari ku kivi bariteguye nubwo intambamyi zitabura, na cane kwikena ry'umwaka
umwavu w'ikizungu. Ivyo navyo si ikibazo twisangije, n'ikibazo kiri mu ntara zose ndetse no mu gihugu cyose, ariko turafise icizere yuko umwavu ushobora gushikira bene gihugu bawusavye umwanya n'umwanya kugira ngo baheze babandanye itera ry'ibiraya myonga. Kandi vyerekeye imbuto umwaka twavuga ko harimo akarusho ugereranije n'ibiciro byo mu myaka iheze ku mbuto, kubera yuko abarimyi bariko baragura imbuto ku giciro n'umunyagihugu mutoyi ashobora kuronka kagura. Ivyo rero ntibibura imyidogo ku ruhande rumwe babagwiza mbuto baba bashoboye kugwiza izo mbuto z'ibiraya, aho usanga bagira imyidogo kubera ko baba bariko barabisohora ku mafaranga makeyi ugereranije n'abo baba baraguze ko bobo mu gihe c'itera, ukagereranya amafaranga baba bakoresheje kuri main-d'œuvre kanoneho ama-intra yose agricole baba bakoresheje bwa ku munyagihugu mutoyi naho nakarusho kuko imbuto zironka zizimbutse, nubwo kuri urwo ruhande bizana imyidogo. Ariko kandi igabanuka ry'ibiciro vy'imbuto n'ikimenyetso sindamusiga yuko umwimbu wagenze neza, aho duca hose abanyagihugu bari ku kivi bariko baritegurira irima tera, benshi muri bo baracarindiye umwavu w'ikizungu kugira ngo rero hakaba yari nizo nkiza Fulgence yajeje kwegeranya ibiharuro by'uburimyi mu ntara ya Bururi mu ntumbero yo guhuza abaririmbyi, kwerekana icyo nziza y'u Burundi hamwe no kwerekana ko igihugu kirimo umutekano. Insamirizi Black FM yaratunganije igiteramo bise Black Festival kizoba kwigenekerezo cya 2026 mu kakaro 2025. Rugamba Haster hajejwe integuro zose z'ico giteramo mu kiganiro yahaye Insamirizi Black FM avuga ko arakaryo keza ko kuzobona abaririmbyi n'abanyavyese batandukanye. Mutege yompi kuri micro ya mugenzanje Patrick Irakoze. Festival ifitiye akamaro haba ku baririmbyi, abanyavyese, abakora ibijanye no kwinonora imitsi, abafise aho bahuriye n'umuziki mu jambo rimwe muri rusange, hamwe rero n'abafana babo. Abatumiwe nabo hariho abaririmbyi twatumiye zo gufasha abarundi kunezerwa ko umunsi. Hatumiyemwo abaririmbyi nka Natasha Rabamba la Noma, harimwo Vishulove, harimwo B-Face, harimwo Kirikura Double J, harimwo Olino G n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye muzobona kuri uyu munsi w'igiteramo. Kubijanye n'icyo nakaranga b'igihugu, bwa mbere ho no kumenya yuko abarundi bamye n'abantu baryoherwa kuva na kera, bamwe ari abantu biginana, bamwe ari abantu banezererwa amahoro bakanezererwa iterambere bagezeko. Rero mu gihugu cy'u Burundi hari iterambere riko riraza ryihuse, no mu bijanye n'icyo nakaranga iterambere rirahari. No kuvuga ngo igihugu kizofunguka iki, festival nk'iyi zerekana ishusho ryiza ry'igihugu mu makungu, kubera iyo abantu batanezerewe, iyo abantu badahimbawe ntibaryoherwa. Icyambere abanyamahanga makungu arabona ati mu Burundi abantu baridagadura baryohewe mu mico n'akaranga, naho kubera ko dukoresha n'Ikirundi. Rero abaririmbyi benshi twatumiye bakoresha Ikirundi mu kwandika indirimbo no mu kuziririmba. Icya kabiri hazoba hariho n'abakora ibyo guteka, donc imaze ko mu mico y'Ikirundi harimo n'ibijanye n'inteko, ibijanye no gufungura, hazoba hari abateka b'Ikirundi bazoba bahari. Icya gatatu navuga abaririmbyi ubwabo bazoyitabira, bazoronka no gukora akazi, bazoronka amahera, bazokwinjiza, hanyuma n'igihugu kironka amakori kuko nabo basanga batanga amakori, ivyo murabizi. Ikindi naco abene igihugu bazokwitabira festival nakaryo keza kuri bo ko kubona abaririmbyi, kubona abakinyi ba filime, kubona abakomedie basanzwe bafana. Yashizeho akaryo ko kuba guhuza abaririmbyi, guhuza abanyempano n'abafana babo, basi rimwe mu mwaka ku mafaranga makenya uwari wese ashobora kuronka muri kino gihe. Kiri no kongera ko nuko byerekana ko igihugu gitekanye, igihugu kiri mu mahoro, kiri mu mutekano. Niyo mpamvu abantu baryoherwa, bidagadura, bagataba, bagatarika, bakiginana. Navyo byerekana isura nziza mu makungu. Kandi nagira mpamagarire abarundi bose kuzokwitera kino giteramo, baje bashigikiye abaririmbyi babo, bashigikire abo basanzwe bafana, bashigikire Radio Black FM yabiteguye, barashigikire imico n'akaranga by'igihugu. Ndanabasaba kubifata mu minwe, kuzirikana itariki, amafaranga azobari 500 gusa kwinjira. Abakenyezi bakora rudandaza rutoruto ku isoko ya Kamengeri muri komine ya Ntahangwa bahanura abandi bakenyezi bagenzi babo batagira ico bakora, bakaguma imuhira ko bakura amaboko mu mpuzu bakarondera ico bakora. Bamwe baganiriye n'Insamirizi Black FM kuri no wa kabiri mu Kakaro bavuga ko batari bakwiye kuguma barindiriye by'abagabo babo babazanira, ahubwo ngo bari bakwiye kurondera gatahe naho ko bagato
kuko ngo ntikabura icyo gasahiriza mu rugo. Tega yompi bamwe mu baganiriye n'isamirizi Black FM. Yoba azi ko hari umumama ashaka iterambere ryiza mu rugo rwiwe, no muhanura ko yokura amaboko mu mpuzu akaza ararondera akadandaza akarondera ikintu gishobora kumwinziriza amahera. Umwana we adashobora gupfa n'inzara, umwana we adashobora kurara ubusa, umwana wiwe adashobora kubura ikaye abura icyo arya, hama umwana wiwe adashobora basi kubura gusa neza nk'uko umwana bitegereje. Kuko ubu ugiye muhira ukicara uri umudamu, umugabo ashobora no kugenda kurondera akabura. Iyo amaze kubura wirirwa wicaye muhira, ni inzara ica yinjira mu nzu, cyangwa umugabo agwaye ni inzara ica yinjira mu rugo. Mugabo iyo adandaza, umudamu akadandaza nawe umugabo akarondera, bose bagahuriza hamwe, tuba turiko turagwanya ubukene, inzara, ibintu byose bishobora kuba mu ngaruka mbi mu bana bacu tuba tubigwanije. Abakenyezi benza impanuro no bakutarira amaboko cyangwa ngo baje bicaye kuko cyangwa ngo bari burera kadodo. Kuva ico gihe umugabo wanje yapfa nawanjishije mu ijisho, sinagiye guhangayika ngo ndiko ndidinduraye, sinamye nirera gafiki, nagumye ndondera, nagumye ndahangayika nkarima, ntarimye naho ngacuruza utuntu nkaducuruza, nkabona ko turiko turasaidiye abana banje, cyangwa ngo arasa ugataje ukanezerwamo mu bihinda by'isi. Ndamuhanuye ko yotunga umuryango wiwe kuko ibintu ntibihora ingere, araho uhigina ngo ndafise ubuzondane ako ndosaka gatari wagakoresha nabi, hama ibintu bigahinduka kuko imigambi y'Imana ntawimenya, ugasubira guhangayika nabi. Ndabahanuye ko borondera bagaca ubwenge nk'abakenyezi. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Ibice birenga 64% kw'ijana by'abenegihugu bararonka amazi meza ya Rusengo canke ngayazananye mu migende agashika mu mihana y'abantu hirya no hino. Aho rero ngo n'igisata kiraba ivy'amazi bita Régie Nationale d'Eau ko kiriko kiragerageza ko ibice 100% by'abenegihugu boronka bose ayo mazi meza. Ivyo nibivugwa na Prosper Bazombanza ku munsi ugira kabiri w'inama iri kubera i Seville mu gihugu ca Espagne. Tega yompi Prosper Bazombanza. Cacu c'Uburundi General Major Vice Ndayishimiye muri yambona kazoza ya 2040 na 2060 ugaca wonge ukagaruka mu mugambi w'iterambere wa 2018 ushabira 2027 mu gisata c'amazi meza no gusurira abanyagihugu abenegihugu n'umugambi wa mbere w'inkoramutima. Turayenezerwa cyane gose ko igihugu c'Uburundi turamaze gushikira hafi ibice birenga 64 kw'ijana, 64 n'ibice kw'ijana by'abanyagihugu bashobora kuja kuronka amazi yo kunywa meza bakuye n'imiburiburi, hajya tuvuga kuja kuvoma ku amazi ya Rusengo canke ico twita amazi azanwa n'imigende ashika mu mihana hirya no hino, hamvye aca birabwa n'ivyo twita ama Régie Communale d'Eau, akaba amashira hamwe y'amakomune araba igisata n'amazi kugira ngo je twagerageze kwishoboka byose amazi meza dushobora gushika kwijana abanyagihugu bose babe baronse amazi. Inama igira kane yo kwegeranya uburyo bujejwe iterambere mu bihugu byo kwisi byose biko bisunikwa na Nations Unies. Twebwe Burundi twashoboye kuba dusemwo ambassadeur muri Nations Unies Zephirin Manyaatanga yagiye akurikirana mu bikorwa vya misi yose kugira ngo intambwe zose twagiye turacako Uburundi bwe buhari. Nico bituma bwari ico bita ko president w'inama hama tugakenguruka cyane gose uko ibyakoreshejwe byose nyabari we yagiye gutanga intumbero akongera bakabikora neza kandi abantu bose barabikengurutse, Burundi bonyene bubikenguruka. Aya makuru tuyarangirize muyavugwa mu makungu. Abantu barenga 50,000 nibo bamaze gutabagwa mu gihugu ca Turkiya kugira ngo ntibahitanwe
hamwe n'umuriro wadutse mu bice bimwe bimwe by'ico gihugu. Muri ico gihugu nyene harahagaritswe umugwi w'abantu barenga 100 bariko bakora imyerekano yo gusaba ko rekugwa upfunzwe ari mu mugambwe utavugwa rumwe n'ubutegetsi, akaba hasanzwe yarashize imbere ngo aze yitoze mu kibanza cy'abakuru b'ibihugu. Eka no muri Amerika nyene naho ngo barahagaritse guha Ukraine ibigwanisho kuko ngo nabo basigaranye bike mu bubiko. Inkuru tuyisanga ku rubuga rw'iradio y'abafaransa RFI, tukaba tayiteguriwe na Nobere Nahaye. Turukiya mu gace kitwa Izimuru mu burengero bwa Turukiya no mu bumanuko bw'ico gihugu ahitwa Ihatay haradutse umuriro. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe na Ibrahim Yamkil, umushikiranganje w'uburimyi n'amashamba muri ico gihugu. Uwo muriro ukaba waturutse mu mashamba yegereye muri iyo mihana ahasanzwe nko ku birometero 500 haba abantu abarenga ibihumbi 50 baratabawe uwo muriro utarabasinzikaza. Muri abo harimwo abagera ku bihumbi 42 baba Izimur hamwe n'abarenga ibihumbi 5 baba Ihatay. Ivyo biremezwa kandi na Afad ujeje ubutabazi bwihuse muri ico gihugu. Turukiya ni kimwe mu bihugu bikunze kubangamirwa n'ubushuhe mu gihe cici. Muri kino gihe asanzwe ari mu gihe cici, uwo muriro ukaba waturutse ku gushuha cyane kw'isi, ivyatumye umuriro waduka mu mashamba uca wegera n'imihana imwe ikaba yarashikiriwe, inzu zirasambuka. Mwomenya ko muri Turukiya kuva ku munsi wa gatanu harugwa ubuce 342 bumaze kwaka mu muriro nk'uko vyemezwa n'abajeje mu mashamba muri ico gihugu. Muri ico gihugu kandi umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Turukiya warahagaritswe inyuma y'imyerekano wari kugira ushaka barekure uwo mu mugambwe wabo afunzwe imisi jana. Kuri uwo munsi w'imyerekano ni nawo munsi nyene wari uwo kuja hamwe mu kwibuka umukuru w'igisagara Ekrem Imamoglu amaze iyo misi yose afunzwe, narijya asanzwe ari no mu basizwe imbere mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi kugira azokwitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije. Ubutegetsi bwaho rero bwarahagaritse abantu barenga 120 bukaba bwarabujije gukora iyo myiyerekano yo kwiyamiriza ifungwa ry'uwo yahoze ari umukuru w'igisagara ca Istanbul. Muri leta zunze ubumwe za Amerika naho ico gihugu caraye kimenyesheje ko gihagaritse guha ibigwanisho igihugu ca Ukraine nubwo ibitero byabandanije kuba byinshi kuri ico gihugu. Uburusiya buriko bugwiza ibitero ku gihugu ca Ukraine. Leta zunze ubumwe za Amerika nayo ivuga ko mu bubiko bw'ibigwanisho byabo hasigaye bikeya, ari naco gituma bafashe ingingo yo kudasubira gusohora ibigwanisho bimwe bimwe ngo kuko nabo babikeneye. Icegera c'umuvugizi wa Maison Blanche Anna Kelly yishura itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP yamenyesheje ko atayindi mvo itumye hafatwa iyo ngingo atari kuraba ubwa mbere na mbere inyungu z'abanyamerika. Anna Kelly ntiyashimye gutanga neza umuco ku bigwanisho vyahagaritswe, ariko ibinyamakuru bikorera muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abagize ibiro vya politike bamwe bavuga ko hahagaritswe ahanini ibigwanisho byo mu bwoko bwa misile zica mu kirere hamwe n'ibikono bimwe bikoreshwa mu gutera bene ivyo bisasu. Nobere Nahayo harakenuye. Harero ni amakuru twe twabateguriye hagarukiye, ariko kuba bayafatiye hagati mu nkundire ndabibutsa ingingo nkuru zari ziyagize. Mu ntumbero yo kwerekana ishusho nziza y'u Burundi no kwerekana ko igihugu kirimo amahoro, Insamirizi Black FM hiratunganije igitaramo cyiswe Black Festival kikazoba kwigenekerezo rya 26 mu Kakaro 2025. Nayo abahinga mu kwimba ubutare ngo boha akazi abene gihugu bakabwimba, amareta ikabushora ikazanira abo bene gihugu amafaranga nakurya bimeze kwikawa nk'abarundi baronke amafaranga mva makungu. Mevugwa mu makungu naho tababwiye ko muri Turikiya abantu barenga 50 bamaze gutabagwa mu muriro wadutse mu bice bimwe by'ico gihugu. Eka no muri Amerika naho ngo bahagaritse guha ibigwanisho Ukraine kuko nabo basigaranye bike mu biko bwavyo.
Keve Sindayihebura ntiwari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma. Greta Hingabire yari kamfasha mu buhinga bw'amasanamu. Ndabashimire cyane mwebwe mwari muduteza abiri. Viviane Manirambona niko ndabashikiriza ndabike banure na buta. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Radio station in Bujumbura. Radio station in Bujumbura.